iyo ngo amafyigo atagishoboye gukora ico gikorwa cyayo aba yarabaye amanebwe canke aba yagize ubunebwe. Ubwo bunebwe bukaba buba bwatewe nuko umuntu yihereza ndema mubiri zikomoka ku bikoko hamwe n'ibinure bikomoka ku bikoko. Ku batabizi, ibinure iyo bigeze mu mubiri ibidakoreshejwe mu buryo bwo kugira combustion, ko ibinure ni nk'amavuta, bidakoreshejwe mu mubiri nk'amavuta ashobora gutanga energy cyangwa gatanga inguvu, ibyo binure byose bisha byibika mu ngingo mu mubiri, bikibika bimeze nk'isukari na glycogen. Iyo sukari igaca yistoka mu binyita by'umubiri letisi, ugasha usanga rero mu nyuma byavyaye ibintu bimeze nk'amazi edeme, gaca bico bita potentiel de liquide. Nico kimwe na proteine ndema mubiri. Proteine itanga byo bita acide amine mu mubiri, mugabo ibisigazwa byaryo nivyo bivamwo ico bita ure canke acide urique. Ni ibyo navyo bameze nabyo nyene nk'amazi. Ibyo byose bigaca usanga byagonganiye mu mubiri, byagiye biriyegeraniza hano. Niyo mpamvu ushobora gusanga ku bikanu by'umuntu harakakamye, mu kwaha k'umuntu harakakamye, ku mafyigo harabyimbye, inda yarasesetse, amatama yarabaye manini. Abantu bakibaza ngo no kwiyongera kw'inyama, oya, ahubwo n'amazi aba yagiyemo. Ugasanga ubwo ibyo bintu bigaragara nko kubyibuha, ugasanga hamwe na hamwe n'amazi arimo yibisigazwa by'indema mubiri zavuye ku bikoko. Navyo usanga rimwe na rimwe byateye abantu kurwara za ngwara zo mu makonyero, agute, arthrite, arthrose, hamwe n'amavuta ava ku bikoko canke ibinure navyo nyene biratera ibyo bibazo. Hakundi ukora ku mabuguru ukabona harafovye, ukora ku maboko hagafoba, ukakora ku birenge hagafoba. Eka tubaramutse tubaha ikaze bakunzi b'ibiganiro byacu. Turashimira Imana ko n'ubundi duhaye kano karyo ko kugira ngo tuganire namwe. Akaba ari jewe Jean Bosco Nduwimana muri kumwe. Dusanzwe rero twege turi abavuga butumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi nk'uko dukunda kubivuga. Tukaba dukorera ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook umuntu muzima, TikTok imburi ya nyuma, YouTube ikanguro n'ubugorozi, no kuri WhatsApp turafise groupe yitwa umuntu muzima. Aho hose urashobora kuhasanga inyigisho dutanga kandi zishobora kugufasha muri buno buzima tubayemo, mu buryo bwa mwemu no mu buryo bw'umubano canke mu buryo bw'amagara, kuko navyo turabivuga. Uno munsi tugiye rero kuvuga ku by'ubuzima bwacu by'amagara meza. Reka tubanze twiragize Imana dusenge. Urakoze Data twese uri mu ijuru, duhaye aka karyo kugira ngo tuvuge kubyofasha amagara yacu no habwe icubahiro. Ubane natwe rero utwungurire muri aya majambo tugiye kuvuga, kandi abaduteze amatwi n'abara amashusho bose hamwe ubafashe, twese twabandanya kumererwa neza mu mibiri no mu mitima. Twishimire neza yawe, tubisabye duciye mu izina rya Yesu, amen. Muri kano kanya tugiye kuvuga iby'amagara meza. Tukaba tugiye kuvuga ibyo kurya byofasha inzira zijejwe gusohora amazi mu mubiri, kugira ngo amazi ntabe menshi mu mubiri, byo bita rétention de liquide. No kuvuga mu mibiri yacu hari inzira zijejwe gutuma amazi yegerana, zikayegeranya, hanyuma zikayasohora, ibyo bita système canke appareil urinaire. Iyo appareil urinaire canke izo nzira zijejwe gusohora umwanda muto, hari gihe zinaniwe gukora, ugasanga amazi yaheze mu ngingo zitandukanye canke mu binyita, umuntu agashakira ibyo bita edeme kubera habaye ico bita rétention de liquide. Mu gitabo citwa Santé par les boissons cyanditswe n'uwitwa Roger Pamprona ku papuro rwacu kujana 48, handitse amajambo nipfuje ko nosoma kugira ngo abantu tubanze twumve. Baranditse bavuga bati: bien qu'aujourd'hui, heureusement pour la santé publique, cette pratique n'est plus court, garder l'eau, pourrait également annoncer celui qui parvient à se libérer du liquide retenu dans son corps. Et uyu numugigwa utagikorwa ariko wakogwa cyane mu bihugu bimwe na bimwe by'Iburayi. Uwo mugigwa ukaba wafasha abantu kwifasha gutuma imibiri yabo
itabamwo amazi menshi kuko handitse hano ngo autrefois avant qu'en existe les égouts chez les populations du sud de l'Europe on avait pour habitude de crier gardez l'eau, ce qui signifiait prenez garde à l'eau chaque fois qu'on déversait les urines sur la voie publique. Et aha bariko baravuga ko mu Burayi bataratera imbere wasanga imyanda mito bagenda bayisesa bakagenda baburira abantu bati ngo amazi murayirinde. Baba bashatse kuvuga ko ni n'uburyo bwo gushaka kwerekana ko no mu mibiri yacu dukwiye natwe kwirinda kubikamwo amazi. Baratubwiye bati rero bien qu'aujourd'hui heureusement pour la santé publique cette pratique n'est plus courante. Uwo mugirwa rero kugenda basesa umwanda muto ntukikogwa ahubwo uca mu miringoti yabigenewe ugasanga ntibikigaragara. Pourrait également annoncer celui qui parvient à se libérer du liquide retenu dans son corps. Ariko uwo mugirwa ukaba ushobora kudufasha no kumenyesha uburyo abantu nabo bakwiye kwirinda kubika amazi mu ngingo canke mu mubiri wabo. Pour diverses raisons parmi lesquelles on peut mettre en avant l'alimentation chargée en protéines animales et graisses d'origine animale, les raies deviennent paresseux et diminuent les productions d'urine. Ku mpamvu zitandukanye ariko dushobora kuvuga mu zimwe na zimwe nk'izijanye n'imfungurwa zikomoka ku bikoko zirimo proteine canke ndema mubiri zikomoka ku bikoko hamwe n'ibinure canke amavuta akomoka ku bikoko, ngo amafi gusanga yabaye yaragize ubunebwe ntabagishobora gukura umwanda muto mu mubiri. Amafyigo ni yaminina amaraso akayayungurura akayakura mw'amazi. Ayo mazi amafyigo ayakuyemo araheza akayarungika mu ruhago yacitse umwanda muto, turaheza tukaja kwihagarika tugasohora uwo mwanda muto mu nzira zabigenewe. Rero iyo ngo amafyigo atagishoboye gukora ico gikorwa cyayo aba yarabaye amanebwe canke aba yagize ubunebwe. Ubwo bunebwe bukaba buba bwatewe nuko umuntu yihereza ndema mubiri zikomoka ku bikoko hamwe n'ibinure bikomoka ku bikoko, kandi ibinure bikomoka ku bikoko nizo ndema mubiri zikomoka ku bikoko zibamwo amazi menshi, bitanga mu mubiri amazi menshi. Ku batabizi ibinure iyo bigeze mu mubiri ibidakoreshejwe mu buryo bwo kugira combustion, kuko ibinure ni nk'amavuta, bidakoreshejwe mu mubiri nk'amavuta ashobora gutanga energy cyangwa gatanga inguvu, ibyo binure byose bisha byibika mu ngingo mu mubiri bikibika bimeze nk'isukari nka glycogen. Iyo sukari igaca yistoka mu binyita by'umubiri letisi, ugaca usanga rero mu nyuma byavyaye ibintu bimeze nk'amazi edeme, gaca bico bita retention de liquide. Nico kimwe na proteine ndema mubiri. Proteine itanga byo bita acide amine mu mubiri, mugabo ibisigazwa byaryo nivyo bivamwo ico bita ure canke acide urique. Ni ivyo navyo bamize navyo nyene nk'amazi. Ivyo byose bigaca usanga byagonganiye mu mubiri, byagiye biriyegeraniriza hano. Niyo mpamvu ushobora gusanga ku bikanu by'umuntu harakakamye, mu kwaha k'umuntu harakakamye, ku mafyigo harabyimbye, inda yarasesetse, amatama yarabaye manini. Abantu bakibaza ngo no kwiyongera kw'inyama, oya ahubwo n'amazi aba yagiyemwo. Ugasanga ubwo ibyo bintu bigaragara nko kuvyibuha, ugasanga hamwe na hamwe n'amazi arimwo yibisigazwa by'indema mubiri zavuye ku bikoko, ibyo bita ure canke acide urique. Navyo usanga rimwe na rimwe byateye abantu kugwara za ngwara zo mu makonyero nka gute, arthrite, arthrose, hamwe n'amavuta ava ku bikoko canke ibinure navyo nyene biratera ibyo bibazo. Rero amafyigo amaze kugira ubwo bunebwe ntasubira kuyungurura ya maraso ngo avemwo amazi arekure ayo mazi aje mu ruhago acike umwanda muto usohoke. None umuntu yo kwifasha yifashishije iki? Mbere yuko mvuga ico umuntu yo kwifashisha ndabanza some ayandi mungane nka 3. Hano haranditse ngo iyo amazi noneho adakuwe mu mubiri kubera ya mafyiga atagikora neza ngo minine ya maraso ngo yayungurure aheze akugwe mu mubiri, ngo ayo mazi aheza akiyeganiriza mu binyita bitandukanye, anije byo bitera umubiri wose kuvyimba, ugasanga umuntu agize edeme. Bakundi ukora ku mabuguru ukabona harafovye, ukora ku maboko hagafoba, ukakora ku birenge hagafoba, ukamenga ni ikintu ukamenga ni ikintu runaka cahiye, hari ukuntu koze nko kugitumbura kigishushe ucubona gifovye canke umukate ukabona fovye. N'umuntu yagize edeme no kwaba ameze.
haranditse ngo logis gardelo est un diurétique efficace capable de stimuler les reins pour qu'ils augmentent leur production d'urine. Mais à la différence des diurétiques artificiels, il ne provoque aucun déséquilibre au niveau des sels minéraux dans le sang. Baratubwiye ngo logis gardelo. Ji baya kazina bita gardelo. Iyo ji ituma umuntu ashobora gusohora amazi neza, niyo bita diurétique. Ni kuvuga ituma ushobora kwihagarika neza. Ifasha amafyigo gukangukira gukora ca gikorwa cyo guhingura umwanda muto, maze umuntu akabona kwihagarika neza. Aho rero bitandukaniye no gukoresha imiti yo kwa muganga izo bita diurétique artificielle, imiti yo mu pharmacie. Iyo ji kubera bikozwe mu bintu karemano, ibintu byo muri nature, nta kibazo iteza mu bijanye n'ivyo bita déséquilibre au niveau des sels minéraux dans l'os. Ntiyeza ngo itume ivyunyunyu mu maraso yacu bigabanuka, ahubwo biriyongera. Kuko hari imiti umuntu afata y'amadiurétique ituma amafyigo akorana umwete mu kuyungurura amazi mu maraso. Iyo miti igaca ituma n'ivyunyunyu bisohoka, ugiye kwihagarika bigendana n'ivyunyunyu, ugasanga za magnesium, za potassium, za calcium, za phosphore na za fer zagiriye mu mwanda muto. Ariko iyo ji ngo ni nziza kuko ivyunyunyu nibeza ngo bigende kubera iki? Si artificiel, si diurétique artificiel, ahubwo ni diurétique naturel. Iyo nayo igizwe n'iki? Igizwe na bino bintu, les ingrédients, ibintu ushobora kuyikoramwo ni ibintu bigera kuri 1 2 3 4 5, ni ibintu 5 kandi byose biboneka ku isoko hano mu gihugu cacu. Baratubwiye bati fata kahote 6 nziza zigereranye, imwe ishobora kuba ifise grama 61. Fate concombre imwe igereranye ifise amagarama 200 canka gushika ku magarama 201. Gatatu, fata udushami 3 twa celery tugereranye agashami kose gafise amagarama 40. Udushami 3 twa celery, fate akabranche gafise hagati y'amagarama gashikana amagarama 40. Kane, fata udushami duto 10 twa persil, buri gashami no mu buri gafise grama 1. Udushami 10 twa persil. Persil shaka kumera nka celery, ariko persil gira tubaye duto, celery ikagira amababi manini n'akamoto kayo ntigasa. Persil ugiye mu masoko barayikwereka aho badandariza ibirungo. Gatanu, fata utuyiko 4 duto tumutobe w'indimu. Ibyo bitegurwa rero gute? Abantu ndabisubiremo. Karote zigereranye 6, imwe yose ifise amagarama nka 61. Concombre imwe ifise amagarama 201. Udushami 3 twa celery kamwe kose gafise amagarama 40. Udushami 10 twa persil kamwe kose gafise amagarama 1. Ivyo byose ucubanza ubisye. Numara kubisya hanyuma ushiremwo wa mutobe w'indimu, utuyiko 4 tw'umutobe w'indimu, hanyuma uheze ubone iyo ji uyinwe. Nukuvuga wanzu ukabisya cyangwa ukabisekura, maze kubisekura ugakuramo wa mutobe, maze kuminina neza ukayungura neza ukawukuramo, ugacushiramwo wa mutobe w'indimu. Wa mutobe w'indimu ukawushira muri wa mutobe wakoye mu makaroti na concombre na celery na persil, ugacunwa uwo mutobe ukuyemo ico kirahuri. Ushobora kumvise bidasosa cyane, ushobora kongeramwo ka stevia gakeya cyangwa kongeramwo akayiko kamwe gatoya kubuki, ariko biba bisanzwe bisosa kuko kahote isosa cyane. Nguyu muti mwiza wo gutuma ingingo zacu zitibikamwe amazi bitewe nuko amafyigo yananiwe gukora, ahubwo bica bifasha amafyigo nayo agacatuma y'amazi ashobora kuva mu mubiri wacu neza. Mwifashe mukura amazi mu mibiri yanyu, ntimuvyimbe, mugire edeme, kandi Imana yarashizeho kahote, yarashizeho concombre, yarashizeho celery, yarashizeho persil hamwe n'indi mu kugira ngo bidufashe. Imana iduhe kubikunda no kubikoresha neza kandi bituvure mu izina rya Yesu.